Twafa murayizi yuko ari company ikora amafilme, amavideo atandukanye, documentaire, amavideo y'ama evenement atandukanye n'ibindi byinshi. Ariko kandi twatanguye muri 2018 ariko gushika ubu hariho benshi twagiye turibaruka turavyara ku ruhande, ariko uyu munsi twashaka kubamenyesha yuko twavyaye umusore w'igitangaza yitwa Fiko twahuye kuva muri mu mwaka wa 2023 tuzaza guturamuza. Bon, Twafa ni muhira nzohaguma ndumutwafa ariko afise ahandi hantu nawe ni atwara ndatwarwa muri Twafa mugabo nanjye ndatwara muri The Great Nation Company. Rero mwumve neza yuko nimwumve yuko umengo karabaye biracitse baratandukanye baragize iki je ndumutwafa mugabo afise company yitwa The Great Nation Company. Hanyuma tukaba tuzokora lancement iyo filme ku munsi wa Mungu tariki 31 hajya bureau ya Twafa isanzwe ni mu nyubako ya Friends Building iri impande ya CNDD FDD kuri Kote abatahazi. Ibyo birori bizaba birimo ibintu byinshi bitandukanye, nico gituma twikoze ku ma company kugira bashobore kudushigikira kubijanye n'amatike y'indege, tukuronkera ama itinéraire ameze neza ku biciro vyiza. Hanyuma Pick Tour and Travel tukaba dukorera mu nyubakwa ya mairie aho twahora twita Hotel de Ville, ubu ni chefferie ya province ya Bujumbura yagutse. Dukorera mu hasi rez-de-chaussée bureau numero 13. Ubwa mbere mbaje gushimira Imana yo yaduhaye kano karyo ko gukoranira hamwe. Ndabashimira namwe abanditsi n'abanyamakuru mwashoboye kutwitaba, ako kandi nshimira naba badushigikiye ama company yadushigikiye. Ego icatumye tubahamagara twifuje yuko tuganira ku kijanye n'igikorwa gishasha tugiye gukora kivuye muri Twafa. Twafa murayizi yuko ari company ikora amafilme, amavideo atandukanye, documentaire, amavideo y'ama evenement atandukanye n'ibindi byinshi. Ariko kandi twatanguye muri 2018 ariko gushika ubu hariho benshi twagiye turibaruka turavyara ku ruhande, ariko uyu munsi twashaka kubamenyesha yuko twavyaye umusore w'igitangaza yitwa Fiko twahuye kuva muri mu mwaka wa 2023 niho yaza muri Twafa turafatanya ibikorwa, ariko uyu mwaka niho nyene twabonye uko nawe ageze gusohoka yokora ivyiwe, tucatura aratunganya filme yiwe, araduha inkuru ya filme yumva yogira yokora ayita urukundo niki. Hanyuma turavuga ati dutegerezwa nyene kugusohora kabisa wakuze nawe tukwereke industry yacu ya DC57 ya film uje mu bandi. Timo intuze yiwe company yiwe yitwa Great Nation nkuko mubibona. Hanyuma tukaba tuzokora lancement iyo filme ku munsi wa Mungu tariki 31 hajya bureau ya Twafa isanzwe ni mu nyubako ya Friends Building iri impande ya CNDD FDD kuri Kote abatahazi. Ibyo birori bizaba birimo ibintu byinshi bitandukanye, nico gituma twikoze ku ma company kugira bashobore kudushigikira. Hariho abazotamba, abazoririmba, murazi ko hari impano nyinshi zitandukanye kandi Twafa bose bashigikira. Ariko kandi Twafa izoshobora gutanga award ku mukinyi w'umwete cyane gushika ubu muri industry. So kuvuga ngo no muri Twafa cyangwa he, ariko arahari umwe tuzoshobora guha mu bantu bakina film hano mu Burundi afise umwete gusumba bose. Namba ari je uko ndayiha. Ego isino kwiharira ijambo jenyene, umungu wacu nawe yakuze arashobora nawe kwivugira ibyo ntavutse. Karibu. Urakoze muvyeyi. Reka manze ndabaramutse nongeye nabashimira ukungene mwatwitavye. Mwene wacu yari yavuze dusa n'ababimenyeshije dutevye, ariko Imana ishima ko mwahabaye. Ariko kandi nongere nshimire nanje mfatwa nshimire
aya makampuni yadushigikiye mu buryo bw'igitangaza, n'ukuri nabone turabashimiye rwose. Kandi twizere yuko bidahereye kuri twebwe, kandi basanzwe banabikora no ku bandi, kandi nizere ko bazobikora no ku bandi. Hamare nk'uko Mamulawo yababwiye, nuko nyene igikorwa ngiki tugiye kwishira ku mugaragaro, hama itangure guca ku mbuga. Ubwo urumva yuko rero ngiye kuza ndakora filme ziwanje, ariko nizere ko mutanyuka ya mitwa tuzaza turamuza. Bon, Troafa ni muhira, nzohaguma ndumutroafa, ariko afise ahandi hantu nawe ni atwara. Ndatwarwa muri Troafa mugabo nanjye ndatwara muri The Great Nation Company. Rero mwumve neza yuko nimwumve yuko umengo karabaye biracitse, baratandukanye, baragize iki, je ndumutroafa mugabo afise company yitwa The Great Nation Company. Rero ukuri twagomba gusaba abantu bariko baradukurikirana kuzodushigikira kuko Imana ishimira ko vyahereye bukuru, vyahereye ku bavyeyi banje ba industry, bo muri industry baranshigikiye kuva mu ntango y'igikorwa gushika n'ubu unye bakishigikira bakiriko, kandi ntibizoba bihereye ngaho, bizera yuko bazokwama banshigikira no mu bindi bikorwa byose nzogenda ndakora. Rero ndashaka gusaba rero n'abantu bariko baradukurikirana baze banshigikire, bongereza agatege ko ubu urumva ngiye kuba nanje hari ikintu nyobora, bongereza agatege ko kunshigikira, kandi no kuri ni inzira yuko narezwe neza, narerewe ahantu heza, kujya anya abavyeyi banje batigira babamaramaza, nanje nizera yuko ntazobamaramaza. Ego murakoze. Banje kubaramutsa, hanyuma na jewe ndaryohewe kuba nashitse muri kino kibanza, hanyuma nkaba nshimira aba bashoboye kutwitura kugira ngo dutangure kuza turafashanya. Hanyuma ku mazina nitwa Niyonkuru Vincent, nkaba ndi nyene, nkaba ndongoye agence de voyage yitwa Pic Tour and Travel. Ni agence de voyage novuga ikora ibintu byinshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kubera ko dukora amatike y'indege, dufasha abantu kuronka amaviza atandukanye mu bihugu bitandukanye. Ukeneye viza y'ishure arayironka muri Pic Tour and Travel, ukeneye viza y'akazi arayironka, ukeneye kuja kwivuza hanze turamufasha ingene ashobora kuronka viza, ukeneye kuja gutembera turamufasha ingene aronka visa ndo visit. Murumva ko Pic Tour and Travel duhari kugira ngo dufashe ico uwo batwituye wese yoba akeneye. Hanyuma bavuze ati mbega Pic Tour and Travel ishobora kuba ifise akahe kabijya ko tubona ho bahara ama agence menshi. Pic Tour and Travel ifise akabijya ko dufise abahinga uhereye kuri jewe nyene, kubera n'ibintu mazemo igihe kinini, ndiko ndababa imyaka 10 nkora ibijanye n'amatike, hanyuma nkababa imyaka 5 ninjiye muri ivyo byo gukora amaviza. Hanyuma urumva ko tuba tuzi ico umukiriya akeneye, hanyuma kubijanye n'amatike y'indege tukuronkera ama itinerary ameze neza ku biciro vyiza. Hanyuma Pic Tour and Travel tukaba dukorera mu nyubakwa ya mairie, aho twahora twita Hotel de Ville, ubu ni chefferie ya province ya Bujumbura yagutse. Dukorera mu hasi rez-de-chaussée, bureau numero 13. Abashoboye kutwumviriza twovuga ngo kariho murakoze. Nanje ku mazina nitwa Ciza Frank, nagamba nze ndabaramutse, yanipfurize abamiziruma bose umunsi mukuru mwiza wabo w'intama. Naserukiye Life Company, muri Life Company ndi directeur des opérations sectorielles. Muri Life Company ni societe imaze imyaka hafi 13. Dusanzwe dukora amazi, turakora amazi ya
600 ml ariyo yaya, turakora 1.5, turakora 20 litre, turakora na 5 litre. Turakora n'amaji atandukanye bwoko bwa drip, turakora iyo bitwa drip lemon, turakora drip cola, turakora fizz mark pineapple, turakora na drip orange. Dusanzwe dukora ibintu byinshi, turakora n'amakoto yitwa hamu n'amasabuni. Kuba twashitse hano ni kugira ngo twerekane ivyo dusanzwe dukora nyene n'akamaro bisanzwe bifitiye abantu, ngira ngo murabibona mu buzima bwa misi yose umuntu yamara akenera amazi, arakenera n'ibindi byinshi, niyo uri kurakora ibintu bikeneye ingoga turakenera amaji. Nuko rero narinje ngo ngaha kugira ngo dushigikire aba bakinyi ba film, abanyempano mu kubasangiza ibintu bikorerwa mu Burundi nyene, kuko nabo basanzwe babikorera mu Burundi, ngo dufashanye mu kumenyekanisha ibintu byacu no kuraba filme zabo. Nico gikuru catumye tugira iki dukora, kubera ko dusanzwe dushigikiye Uburundi n'abarundi n'abanyempano.